Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Nahazwa Mukama. Muri rya minsi Yezu yaciye abigishwa biwe uyu mugani ati: kandi ubwami bw'ijuru busa n'urusenga baterera mu ruzi, hanyuma rugapfa ifi ruyoye. Rumaze kuzura, abarovyi bakarukwegera ku nkombe, bakicara, ifi nziza bakabika, imbimbi nazo bakazita. Nuko bizomera ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza basobanure ababi n'abeza. Ababi batabwe mu nyenga y'umuriro, baharirire kandi bahajyanishirize insya z'amenyo. Murumvise ivyo vyose? Baramubwira bati, turavyumvise. Asubiza ati, nico gituma umwigisha wese yigishijwe ibiraba ubwami bw'ijuru ameze nka senaka mu rugo rwiwe, asobanura mu itunga ryiwe ibintu bishasha n'ibintu vya kera. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Mu majambo y'Imana turumvise ingene yose Umukama yatuyagira, n'ubu akoresheje ya mvugo yiwe. Umukama ntakunze kuvuga adudurirako, ntakunze kuvuga umenga vyose aca bisesa ngaho. Arazi kuvugana urupfasoni n'icubahiro cinshi, akabwira igihugu ciwe, akabwira umutima w'umuntu w'umwumwe kwiwe, akoresheje iyo mvugo shushanyo twarabyirikanye mu minsi iheze abo twagiye turasangira inkuka y'imisa. Muze muritondera abantu bagomba kubaha Imana, umenga ni Imana yambaye ubusa. Imana umenga vyose ibisukaho. Muze muritondera gose aba bantu bose banyuragiranwa aho hanze, ukabona umenga bagomba kukwereka yuko umenga Imana ni nk'umujama wabo bavugana live. Imana nivyo iri hafi yacu gose, ariko kandi ni Imana iraturengeye. Nivuga nk'uko umenga ivuga nk'uko ko abantu aho hanze, ariko ikatwereka ubwa mbere yuko iravuga iciye mu vyo tubamwo vya misi yose. Nk'ubu Yeremiya ntishotse imubwira iti ngiye kugira ibi nibi kuri Israel. Mugiye banje kumurunga ikiti, genda ku mubomvyi niho nza kuguhereza ijambo. Bikatubwira ingene Imana yitwararitse ivyo bikorwa vy'ubuzima bwacu bwa misi yose. Niko yadushatse, niko yaturemeye ubuzima bwacu hano ku isi, harimwo ikintu c'ijambo ry'Imana. Ntitwame turindira ijambo ry'Imana kuko haje sinzi umudadi umupasteur ahuha abantu bagaca batembagara nk'impindi gitaha imbere yacu. Afise amavuta, muraca ndabatwenga mbe n'amawoki n'amaoliva n'amausa n'amamesa canke n'amaki. Tugaruke, revenons à la simplicité. Abantu twaramaze kuja mu bintu, abo bantu bo madini, abantu basigaye bakoresha amadini nk'idiri. Baratwugaraniye ahantu bisigaye bitugora kumva ingene Imana iri kumwe na Yesu. Ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Ukamenga Imana ivuga gusa ahantu umuntu yakoranije ico basigaye bita ngo mega assemblée, mega SSD inzoga nyinshi, mega assemblée. Imana bikatugora kuba tugishobora kuyumva ingene ishobora kutubwira muri bijya turangura vy'ubutumwa bwa misi yose. Uriko urakora ikiganiro, ugira traitement, uriko urakira abantu ubatunganiriza ku murimo wabo, uriko urakora akazi kawe gasanzwe, uriko urakubura ku mbuga. Twarigeze kuja muri retraite muri foyer musumwe patira tubwira ati none murazi yuko nivyo birayamuriye umufoye yabitonoye yabivugiye ko amajambo y'Imana. Voilà. Naho tutari kubihezagira, hari wabihezagiye imbere yacu. Kujya ariko aratono utwo tuntu duto
umenye kumviriza imana ahantu uburyo kutubwira iti reka kwirengagiza ubuzima bwanyu busanzwe mwame mundondera mu bintu bihanitse. Niko irashobora no kugira ibintu bihanitse ariko ntibikunda cyane gusumba ibisanzwe yo nyene yaturemeye. Ejo bundi hari aka video kasirikiye kandi karimo inyigisho ikomeye cyane. Ahantu muri village mu mihana ahantu hateye igihuhusi kirimo imvura ikaze. Hari umupastori agira ati rero je ndafise ukwemera. Haraza abantu bose bagabisha bati enda nimuhave mwinjira mu mazu yanyu, abandi baraza ati nimuhunge hagiye kuza umwuzure uri nk'igihuhusi cyane. Umupastori muri ako gace akaguma ahagaze agira ati oya nimugende, jewe Imana yanje iraza kubikorera, aza kuntabara. Haraza abantu benshi bagira bati munyuma haraza mbere umwuzure watanguye, haraza na helicopter ifise umugozi ati fata uyu mugozi niyo chance yanyu mufise, ati nimugende Imana jewe nsenga yanje iraza kuntabara. Hama ibereke yuko ishoboye, naye ndabereke yuko ndumusuku w'umukama, ndumuntu w'Imana hambaye afise ukwemera gukomeye. Munyuma cagihuhusi wa mwuzure uramutwara, ashitse imbere y'Imana atangura kubaza Imana mu bundi buzima hari hakurya, ko wamara maji utaje kuhankura ngo wigaragaze. Kabaca mubwira ati naraje muri banaka bose nakurungikiye kugira ngo ndagukize kijya gihuhusi, wagumye urindire nko kumenga nije ntegerezwa kumanuka nkaza mu maso y'umuyande. Naje muri bajya abantu bose bagomba kukugirira neza. Nagomba ntumirire mwese, abantu mwese mukurikira insamirizi, ntimurondera ubwa mbere guca mushoka uyu munsi kugendera nakumvise kw'ibintu, nakubonye kw'ibintu, Mukama yambwiye ibi, Bikira Mariya yambwiye ibi, muvyitondere. Siho hano hari revelation ya mbere. Revelation ya mbere ikomeye ni mwirema ukunge n'Imana yaturemye. Nico gituma Imana yashimye kumanuka iraza muri ubu buzima. Revelation ya mbere muyakire mu majambo y'Imana dans la simplicité, ariko kandi no mu nyigisho y'Eklezia. Ingene itwereka uburyo bwo gutwara ijambo ry'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose. Niko hari igihe Imana ishobora gutanga ibindi byo kwerekwa cyayo giriki, mugabo ntimubone umenga nivyo bica imbere y'inyigisho isanzwe Umukama yamaze kuduha, akatwereka yuko mu kuyaga atagomba kutuyagira nk'umuntu aduhwikiza amajambo, ariko akatubwira ati itegereza ubuzima bwanyu, niho ngomba kubabwirira ijambo. Murumva ingene Yeremiya Imana itamubwiye ijambo ariko arasenga Imana ikarimubwirira mu bikorwa by'uriko arabumba. Urakora ibikorwa byawe vya misi yose nk'ivy'Imana yovugira mu ijambo, igaha ubutumwa abandi, ikabahishuka ikibashakira. Kubera ko ushobora kuneglije ibikorwa washinzwe, ukitondera aho ushakiye, ugatahira aho ushakiye, ukabifata uko ushatse, ntumenye yuko Imana hari ikintu ibivugamo. Kubera ko utitondera ubuzima bw'umuryango wawe, ukagora abavyeyi bawe, kubera ko abavyeyi mushobora kuba muneglija indero y'abana banyu. Kubera iki ivyo by'ubuzima busanzwe umenga ntitwumva ko ari ubuzima Imana yatugabiye. Kubera iki uneglija umubano baba musangiye umubano, kabafata ukabanira nabi, ntumenye yuko Imana arahiri kwirandika ijambo ryayo kuri wewe no kubandi. Imana ikabwira Yeremiya ikoresheje ibikorwa by'umubumvyi, reka kuneglija ibikorwa vyawe, n'ivy'Imana igukoreramwo ikagutagatifurizamo, n'ivy'Imana icako igatagatifuza abandi. Na Yesu murumvise yuko ijambo aritanze afatiye ku nshushanyo y'urusenga, igikorwa abantu bakora cy'ukuroba. Yesu we akagomba kwerekana ati burya kirafise ico cyo babwira kubijanye n'urubanza rwa nyuma.
ufashe aya majambo twabwiye uyu munsi arimo kutwereka ukungene Imana idutwaza ukwihangana kwinshi ikaduha umwanya. Umubumbyi akabumba bikamufata umwanya kubera urukundo rw'icyo ashaka gukura muri iryo bumba. Mbere ugasanga yakizirikanye kuko hajya umu artiste ikintu imbere yuko agishikana mu kintu dollar yiyumviriye, mu kintu ahingura, aba yagitwaye muri we akakirara akakizira, akabona ingene cicapura muri we ciyubaka, akazomenya ati hageze kubumba nzogihigira ukunda gihinyanya uruku. Ingene Imana yakwiyumviriye kare, ingene Imana itwiyumvira kare, ikadutanga imbere, ikatwitanga mu rukundo rwayo, ikaducira inzira. Ariko tukumva yuko bishobora gushika ibumba rikagorana mu minwe y'umubumbyi rigahomba, umubumbyi agacatura irindi bumba agakora ikindi kintu, agakora ico kintu nyene mw'ibumba rishasha. Mukama yasa n'uriko aragabisha Isirayeli ati Isirayeli, we naragutoye kugira ngo ndakugaragazemwo koko ubu ninahazwa bwanje n'ayandi makungu ashobore kwitaba no kwakira urukundo rwanje, ariko uri kurananira, nzotora abandi, nzohamagara abandi. Burya iyo twankiye Imana nitwe tuba twihombeje, tuba twanse kwakira ubuninahazwa, ubwiza n'ubukomezi bw'Imana, ibyiza by'Imana iwacu, kandi ikadutera iteka ry'uko ibiducisha ko kugira ngo ihezagira abandi, ugasanga turayinaniye, igacitora abandi, igacibijana ahandi, igacibijana ahandi, kuko Imana ntita umwanya, Imana nikoresha umwanya. Sinzi abantu bamwe bita ngo nibakoresha umwanya, ntita umwanya, ntita umugambi wayo. Iyo tuyankiye iratureka ikajana n'abayikundiye, nta wihata, ikaturindira gushika kuri wa mwanya wa nyuma, wa mwanya w'urubanza rwacu. Bikumvikana ingene Imana yihangana, ingene Imana itwihanganira, twame duhimbaza, twame dukenguruka, twame tuyishimira ku buntu bwayo buguma buduherekeza umwanya ku wundi. Uko Imana ikongeye igihe cyo kubaho, ntuhave bibaza ngo nuko bisanzwe bimeze, oya, n'ubuntu bwayo bwo kugira ngo uvemwo uwo yipfuje, uwishaka guhingura, igitangaza ishaka kugabira buno buzima, mbere n'abakibonye bashobore kwitabira neza urukundo rwayo. Ni navyo Yesu avuze mu yindi mvugo hano muri runo rusenga, akagomba ubwa mbere kuremesha abantu bose ushobora gusanga by'ukuri bari mwineza, bari mu rukundo rw'Imana, ugasanga barababazwa no kubona umenga haracariho ikibi, haba n'abantu umenga bacihebera. Hari abantu bihebera ikibi bakacishikana kuko kirimwo amafaranga, ko kirimwo bukuru, ko kirimwo influence, ibinyera abantu bahurumbira bakagishaka bakacishikana ko kujya natwe twishikana kuneza kuri Yezu, kuri Bikira Mariya, ngo tumwegurire nako ubuzima bwacu aba ari wabugenza. Hari n'abandi bantu bishikana ku nabi kugira ngo bagenzwe niyo nabi, mugabo ibahe ibyo bumva bashaka muri ino si. Ariko Mukama akagira ati, nkuko twabizikayo misi heze muri wa mugani w'ugwamfu n'ingano, mu bisanzwe uyu mugani w'urusenga ruyorora byose ibi ni byiza. Yesu agomba kutubwira ati ihanganire uko ibintu bimeze, niko bimeze, kwakira ubuzima dans le réalisme. Akira uko nyene mubona no muri ekleziya, ubwo rusenga rw'Imana rwegeranije bose, harimwo ababi n'abeza, ntiharagera ku rubanza rucika. Ariko tugire Kristo, harimwo indi nyigisho inyegejemo, uku kuntu mbere na Yesu yaciye ayivuga ngo nico gituma
umwigisha wese yigishijwe ibirabi ubwami bw'ijuru ameze nka senaka mu rugo asobanura mu itunga ryiwe ibintu bishasha n'ibintu vya kera. Umuntu yumvise iyo nyigisho uyu munsi, umuntu yumvise inyigisho ya Yesu uyu munsi, ikamuha ubushobozi muri we nk'ubwa senaka mu rugo rwiwe, amenya gutegeka, akamenya ati mu rugo rwanje ibintu bihashika nibi nivyo bihagenga, nivyo bihakorera, ibindi hanze akabita hanze. Nta kintu kibabaza nk'iyo usanze umuntu w'umugabo usanga umenga nakagabo niryo yemerana ibintu byose bikiyorora bikaja mu rugo, kamenga ntihagira izina, ntihagira uharamutswa. Uyu munsi umukama akagira ati kubw'ijambo ryo gusobanura ibintu n'ibindi, araguhaye autorité y'umuco w'ijambo ryiwe ugufasha gusobanura ibibi n'ivyiza, kugira ngo wa munsi wa nyuma w'isobanurwa ry'ababi n'abeza izisange uri musobanuka, warisobanuye mw'ibibi warabitaye, waragumije iciza, urigira umwana w'ivyiza vy'Imana, kugira ngo uzusobanurwe mu bazoja iburyo bwa data, ntuzusobanurwe mu babi bazoja ibubamfu. Ni imvugo ngereranyo. Ibubamfu bw'Imana hatabwa ababi, iburyo bw'Imana hakakigwa beza. Yesu akagira ati rero aya majambo tuyumvise kare ngo adufashe twebwe nyene kuza turigira ko discernement, tumenye ivyinjira mu buzima bwacu, dutegeke mu izina rya Yesu no mu muco w'ijambo ryiwe ivyinjira bikaragama mu buzima bwacu, kuko igihe nibika mwineza irantagatifuza, ariko nibitse mwinabi irampumanya, igatuma Imana yibura muri jewe. Ese igihe Imana ikuronkeje c'ubuzima bwawe, ese igihe Imana impaye inyongeye c'ubuzima bwanje, coba igihe rero c'ugutangura kwakira ruriya rubanza rwo ku munsi w'imperuka, ntangure kurubamwo uyu munsi Imana inyongeye ubuzima bwanje. Ko ari umunsi wo gusobanura, ntangure kwisobanuramwo jewe nyene, mbese nakira ijambo Imana yampaye muri jewe n'ububasha bwaryo rinshoboze gusobanura, gukura ikibi mu buzima bwanje no kuzigama iciza, nkaguma ndagiteza imbere. Ese umukama yo kwamabaha uwo muco n'ubukomezi bijana by'ukwama mwimika iciza mu buzima bwanyu, ikibi mukagikura mbere kikabahunga, ku buryo ku munsi wa nyuma azoba araba agasanga muri nk'ikirore ca kaka, yibonamwe akagira ati ingo wewe turazinanye. Amen.